Crypto money cyangwa cryptocurrency ni faranga ridafadika rikorera ku buhinga bwa none bita blockchain. Maze ayo mafaranga adafadika akaba arongowe n'ifaranga rihambaye cyane ryavutse mu mwaka wa 2009 bita Bitcoin. Inyuma y'iryo Bitcoin hakaba hagiye havuka n'ayandi menshi cyane kandi meza nka za Ethereum, za Solana, za BNB n'izindi nyinshi zitandukanye no musi ziri ku masoko kandi ku gaciro keza cyane. Urifuza kumenya ibijyanye n'iri cryptocurrency cyangwa n'aya mafaranga adafadika akorera ku buhinga bwa none bita blockchain cyane mu umukunzi waya mafaranga adafadika, uhawe ikaze gufyonda sabone cyangwa subscribe kuri runo rubuga rwacu Never Give Up TVF. Uzohamenyera byinshi muri aya mafaranga y'ikoranabuhanga, uharongere n'amakuru meza kandi yizewe avuga ko mafaranga y'ikoranabuhanga rikaravuga kandi afite kazoza keza. Mbega aho waruzi ko n'amaleta yahora gwanya ino faranga y'ikoranabuhanga, uno munsi amaleta akomakomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko baratora amategeko azogenga n'amafaranga adafadika. Aho tukababwira ko nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zitoye itegeko bita Genius Act rizogenga aya mafaranga adafadika na cyane cyane ayo twita stablecoin. Aho rero mukumva ko hari impinduka zidasanzwe, aho hari impinduka nyinshi no cyane cyane no mu bijanye n'ifanahana ry'amafaranga ibyo twita izo vende. Ibyo byose tuzogenda tubiraba kamwe ku kandi tuduga twimanukira tuva muri web kabiri tuja muri web gatatu. Ibyo byose akazobisanga hano kuri ino channel yacu Never Give Up TVF. Never Give Up TVF. Fyonda sabone cyangwa subscribe uharonkera amakuru menshi meza adasanzwe kandi yizewe ava ku masuruse yizewe. Nayo ku bakunzi ba Pi Network, imwe mu macoin meza cyane kandi afite akazoza keza muri no web gatatu, tubafitiye amakuru meza nyuma yo kuja ku masoko atandukanye nka za OKX, Bitget, Mexes, Getio na KuCoin. Eka n'amasezerano hagati y'amashirahamwe amakuru y'amafaranga akomakomeye nka za Onlamp, Zipto n'ahandi henshi cyane. Hari amakuru ariko aravuga ko ishobora kuja ku isoko rimwe mu masoko akomeye nka Binance itariki ya 15 ukwezi k'umunani mu mwaka wa 2025. Kakavugwa kandi ko ishobora gukora ico twita Open Mainnet mu gice cya gatatu naco cya nyuma cy'umwaka wa 2025. Amakuru menshi meza aracazavuga ku bya cryptocurrency cyangwa amafaranga adafadika. Icyo usabwa ni sabone, subscribe kuri ino channel Never Give Up TVF.